بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم بعد أشمع زهره الله سبحانه وتعالى أمور مهزا جرجاء الله ببكم محمد صلى الله عليه وسلم أيها المباركون لقد جئتكم بتجارة لن تبور فهذه التجارة ستنتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إيغو شان emwe bahezagirwa ndagarutse muri kano kanya ndabazaniye ivyashara bitazegera bihomba ivyashara nubikorera akazi bizokugirira ikimazi ku munsi nta mafaranga nta mitungo izogirira ikimazi umwana w'umuntu cyangwa se uruvyaro n'umuryango ntibizogirira ikimazi umwana w'umuntu kiretse uzoshika kwa Allah afise umutima yaramaze kuweza yaramaze kwiyeza vyo kuri kozoye naam turi kumwe n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati man salla fi yawmin wa laylatin 12 rak'ah buniya lahu baytun fil janna alhadith rawahu at-Tirmidhi fi sahihihi ego chan n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati umuntu azotunganya agasenga iraka 12 ku munsi uwo Allah subhanahu wa ta'ala azomwubakira inyubakwa nziza Allah itamwubakira inyubakwa nziza y'agaciro mu bwami bw'ijoro ego cyane izo raka 12 mbega urazisenga gute kaifa tuaddiha urazisenga gute kaifa tusalliha urazisenga gute ziraka 12 ubwa mbere rak'ataini qabla al-fajr ni raka 2 imbere y'isengesho rya al-fajr 4 rak'atin قبل الظهر ukacusenga iraka 4 imbere yo kusenga isengesho adh-dhuhri zose ameze bezitandatu rak'ataini ba'da adh-dhuhri ugasubira ugatunganya izindi raka 2 inyuma y'iryo sengesho ya adh-dhuhri zose ameze bayiraka 8 ego cyane ba'da al-maghribi rak'ataini inyuma y'isengesho ya maghribi iraka 2 zibaye 10 ba'da al-isha iraka 2 zibaye 12 بعد العشاء ركعتين inyuma y'isengesho rya al-isha iraka 2 zose hamwe zirakwiraka 12 ubwo rero ntibigoye nivyoroshe ngiki cyashara kitazo gusaba amafaranga ntibigisaba kurinda kuja kurangura muri Dubai mu Bushinwa mu Butaliyano habe namba aho nyenuri mu kibanzo urimo nta mafaranga menshi nta n'umwanya muremure ukaba urironkeye inyubako agaciro mu bwami bw'ijuru turamenye tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kumva no kuzirikana Allahumma amin wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه